Mwese badukurikiranye kuri no mugoroba amahoro y'Imana bane namwe nkuko musanzwe mumenyereye ubu nica kiganiro umuntu muzima musanzwe mukurikirana kuri televiziyo Heritage aho ku minsi ya gatatu mutukurikirana kuzaha imwe n'inusu y'umugoroba ndetse mukasukurikirana mu vendredi kandi kusaha zibiri z'ijoro. Rero kuri no mugoroba nkuko musanzwe mumenyereye cyane tuza kuyagira hamwe kuri les 8 facteurs décisifs ni ingingo 8 cyane zijanye n'amagara mazima aho ubushize twaravye ingene umuntu ashobora gufungura neza aho umuntu ingene ashobora kunywa amazi bikamugirira akamaro ndetse twaravuganye kuvyerekeye na hopo n'ibindi bitandukanye. Kuri no mugoroba noneho tuza kwerekana muri urwo rutonde rw'ama 8 facteurs décisifs bisigura ngo na amategeko 8 agenga ubuzima bw'umuntu ico bise healthy canke ubuzima bw'umuntu umubiri uko ushobora kubungabungwa nuko ushobora gukora ivyo biri byo bise muri Amerika cyane mu kinjana ca 19 New Stats bisigura ngo ni intango shasha aho mu Congereza bisigura utugingo 8 tujanye n'izo ndome nkuko mwagiye mubikurikirana aho N isigura nutrition aho isigura exercises tunovuga ati exercice physique iyo W nayo canke we igasigura water bisigura ngo na amazi ingene umuntu ashobora kunywa amazi. Ubushize mwarakurikiranye neza akamaro k'amazi aho mwagiye musanga neza yuko amazi ashobora kunyobwa akavura indwara zirenga 50 abantu bashobora kuba baragwaye haba iz'umutwe haba izamara haba iz'amafyigo haba indwara nyinshi zitandukanye zigera ku 50 aho amazi yo yari n'igitangaza ku muntu aho mwumvise neza yuko amazi yonyene ubwayo nta kinyobwa na kimwe kwisi gishobora gusubiriza amazi. Murazi neza ko hari abantu usanga abanywa bafana atamazi anywa hari abanywa ibindi binyobwa bakavuga ati tuna amazi tukinywa ivyo bigatuma bagwara imigongo bagwara amara bagwara amafyigo bagwara n'imitwe itigera ikira bivanye nuko banse gufata amazi. Ivyo ni ikindi naco muco bise start nayo hariho S ijya S nayo igasigura the sun ni izuba hama havuye izuba haraza te ico bisigura ngo temperance mu gifaransa no kwirinda kubakurikirana temperance nka definition canke ico bisigura temperance ni kumenya gukoresha canke ni kumenya kureka ibintu byose byonona umubiri wawe ibintu byose byonona umubiri wawe ariko ugafata ibifasha umubiri wawe canke ivyungura umubiri wawe ukabikoresha ku rugero. Ivyo nivyo bise kwirinda mu buryo bw'umubiri kuko uwirinda nkuko ari camwa campwe mu yera kubasoma mu Bagalatiya igice ca 5 umurongo wa 22 mu vyamwa biranga kufise mpwe mu yera hariho kwirinda. Ukwirinda umuntu yirinda ivyaraba yindi vyaraba yindi ivyo mugirira nabi yirinda ivyo muhumanya. Niyo mpamvu nibihumanya umuntu hariho n'indya zitemewe canke indya zitarizo abantu bihereza gutyo bigatuma bihumanya umubiri. Bisigura neza yuko uwirinda akoresha neza arondera ivyogirira akamaro umubiri wiwe hamaga ivyo mugirira akamaro navyo akabikoresha modernement bisigura ngo akabikoresha ku rutonde canke no ku rugero rwiza kugira ntarenze urugero. Niyo mpamvu abantu ba kino gihe kubwo kutirinda bagwa indwara nyinshi kubakurikirana amakuru nka OMS heruka gusohora icegeranyo aho berekana yuko indwara nyinshi vyerekeye amakansere yo mu bwonko amatumere atandukanye indwara za diabete za hepatite zitegwa cyane n'ivyo abantu bafungura aho cyane ibikomoka mu binure by'ibikoko cyane aho bavuze ibinure bikomoka mu bikoko aho novuga nk'inyama n'ibindi nk'amafi nk'amagi n'ibindi byinshi bitandukanye ko biteze indwara nyinshi. Abantu rero bakwiye kwibara bakagira uko nabo bakamenya ingene bakwiye kubungabunga amagara yabo. Urwo ni OMS yabisohoye. Ukurikiranye noneho muri kino gihe twari ko tuvuga amategeko 8 cyo bise agenga ubuzima bwawe healthy canke ubugingo bwawe cyane ibyerekeye umubiri kuko ukurikiranye mu gitabo ca Batesalonike ba mbere igice ca 5 umurongo waho niho banditse amajambo shaka ko mukurikirana bari kubakurikirana ikiganiro umuntu muzima. Mwumve neza yuko mu gitabo c'Abatesalonike igice ni ca Abatesalonike
Abatesalonike ba mbere igice ni ca 5 umurongo wa 23, kandi Imana n'amahoro abe ari ibeza gose, kandi impwemu yanyu n'ubugingo n'impwemu byose hamwe bizigamwe ngo bize bisangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Bavuze ngo impwemu yanyu, ubugingo, umubiri byose bizigamwe. Ivyo nivyo bigize umuntu. Munagizwe n'ivyo bintu bitatu, nuko agizwe n'impwemu l'esprit, akagirwa n'ubugingo, gwita ubugingo n'amaraso. Ica gatatu naho akagirwa n'ico bise umubiri, cyo bise the body, umubiri bari umubiri wiwe, cyo bise umubiri. Ivyo nivyo bigize umuntu. Noneho Imana ishaka ko bizigamwa. Niyo mpamvu bisaba ko wirinda ukamenya ivyo ufushira mu mubiri wawe. Dukurikiranye noneho ivyo nivyo bise new start. Sun twavuze S nayo kisigura izuba. Muraza akamaro k'izuba, niryo tuza kwigana no munsi, akamaro k'izuba. Niryo umutwe w'icigwa uno munsi muri ivyo bise wi factor decisive, nkuko twagiye tubereka mu rukurikirane rw'ivyigwa bimaze guca hano, aho twababwiye uko mushobora kwitungira amagara yanyu bivanye n'ibyo gusa bisanzwe bishobora kubafasha mu mibiri yanyu. Noneho the sun, izuba rifise akamaro kanini, nivyo tuza kwigana. Havuye sun twavuze ko haza temperance canke kwirinda. Ikindi naco gikurikira havuye temperance haza a, nico bise air, n'umuyaga. Ukuntu umuntu ashobora kwivura bikoresheje gusa n'umuyaga, aho tuzobona neza ko akayaga konye n'ubwako gashobora gufasha ibintu byinshi cyane. Kubakurikirana neza nko mu gitabo ca Corse banditse neza yuko abantu badafata umuyaga kuko ubwonko bukoresha oxygene kurusha ikindi gihimba cose c'umubiri. Niyo mpamvu kuko ikoresha oxygene cyane, iyo ubwonko bubuze oxygene bugwara ibintu bine bikurikira. Nuko umuntu agira perte de mémoire, atakaza ubwenge, bisigura zaratakaza ubwenge. Umuntu kandi agira ralentissement de la pensée, ibyo ntabwo yiyumvisha n'ingoga canke yiyumvira ibintu n'ingoga. Ikindi naco nuko adashobora azaragira yamana ibyo bise depression, ugasanga yamana stress bivaye n'ibindi byinshi bitandukanye, umuntu bivaye no kubura amazi cyangwa bivuye ko kubura umuyaga. Rero niyo mpamvu bavuga ati ubwonko butari aere, ubwonko butarimwo umuyaga, ubwonko butarimwo umuyaga ukwiriye neza, ubwo burononekara kandi ntabwo bushobora gukora ibintu. Niyo mpamvu abantu barara ahantu menga ni muri studio, ugasanga ahantu nta muyaga winjira, amadirisha ntiyigera yuguruka. Abo bari mu kaga gakomeye cyane. Abantu bavunduruka mu gitanda ntibinjiza umuyaga, bagahita bagenda mu kazi, ariko batafasha akanya ko kwinjiza umuyaga kuyeho mu gatondo, abo bari mu kaga. Niyo mpamvu bisaba ko abantu baguza barakoresha umuyaga, kuko ubwonko haba n'umutima burakenera oxygene kugira ngo amaraso haba n'ubwonko bishobore gucamwe umuyaga oxygene, maze bishobore gukora neza mu mubiri wose. Rero iyo ubuze umuyaga ni ikibazo gikomeye cyane. Rero ico ni kindi. Hama inayo kuko new start, muri new start hariyo murantunga. Ijya bisigura hopo, gusinzira, kuruhuka. Iyo abantu bataruhuka nabone nakaga. Murabona neza abantu ba kino gihe ngo 24/24 bashaka gukora imisi umwanya wose ntibasinzire. Ivyo biteye abantu akaga gakomeye cyane, ku buryo abantu onye basigaye atagifata ku mutwe, yagendana gusuku atunaguma yandikamwo, umubwira nimero za telefone akayigusubirizamo incuro 10 kubera kwibagira no kudasinzira. Abantu nuko bameze, baribagira cyane. Ibyo bafata gusa ni ibintu bisanzwe, ku buryo n'umwana hako no kumwibagira, ku buryo abantu bazogwana indwara za Alzheimer n'izindi zitandukanye, ubumuga bwo mu mutwe bivanye nuko kudasinzira gusa byononye abantu benshi. Niyo mpamvu hopo, hariho hopo hebdomadaire, bisigura kundwi, bisaba kuruhuka umunsi umwe wo kuruhuka. Iryo ni itegeko umwami Imana yatanze. Ikindi naco nuko no ku munsi ijoro ryahawe abantu kugira ngo baruhuke imirimo yabo yose, maze basinzire. Maze murazi neza yuko umuntu adasinzira ntabwo akura, ntabwo agira ntabwo akura, ntabwo ubwonko buba uri ku rutonde n'ibindi byinshi bitandukanye. Aho ndarenganye. Ikindi naco mwumve neza ko icanyuma kuko hariho horob acabate ijya nayo nico bise trust, no kwizera. Kubasoma nk'igitabo ca Bibiliya,
baratwereka ukwizera. Ukomye mu gitabo cy'umudokiteri mwitwa Pamplona Roger w'umu Espanyol yanditse igitabo cya Corse, niho yavuze ngo kuri page yaho ya 74 aho yerekanye neza yuko ngo abantu bakunda kumedita, abantu banditse mu byo kwita ngo prendre soin de ton cerveau, bisigura ngo kugira ubwonko bwawe ubukize, ubukire, bugende neza, bukore neza, bube ubutunganye, bufise n'ibyo bukora, bufise akamaro, nuko banditse hamwe kwiyumvira, cyane cyane meditation. Ku bantu biyumvira baba bariko baprena soin, baba bariko batunganya ubwonko bwabo. Niho banditse ngo nk'abakristo canke abantu bakunda gusenga cyane, abo bantu bakoresha ubwonko bigatuma biyumvira iby'ijuru, biyumvira ibindi byinshi. Ibyo bigatuma iyo biyumviye kuri verse biblique ibo bariko baratuma ubwonko bwabo bukora, ibyo bigatuma bagira n'amagara meza. Muzobisanga neza no mu gitabo cya Bibiliya aho Daniyeli gusa kubona yari Babuloni, namwe bari bamuguze kubw'ubwenge yari afise, bamugize umukuru w'abanyamareba, umukuru w'abapfumu, umukuru w'abanyabwenge, kubwo Imana yizera no gusenga no kwiyumvira iby'Imana, yagize ubwenge gusumba abahinga n'abandi bose bari mu gihugu ci Babuloni. Nawe ukurikiranye nka Yosefu muri Egiputa, nawe ne byagenze uko kubwo kwizera Imana, gusenga no kwiga, nawe mwarumvise ko yari umuntu akomeye cyane. Niyo mpamvu rero ibyo bintu 8 nibyo biranga ko ubishize mu ngiro indwara yo gufata sinzi aho yo biturutse. Niyo mpamvu iyo ubikoze wizera Imana, ukanywa amazi ku gihe, ugafata izuba, umuyaga ukawukoresha, ugafungura neza, ukirinda, ugakora bijya 8 byose uko bikurikirana, nta kabuza amagara yawe araba mazima. Niyo mpamvu kenshi aho kuvura abantu ku muganga umwe, umuntu we yavuze ati ngo il faut prévenir que guérir, bisigura ngo ni byiza kwikingira hako kwivura. Niyo mpamvu kenshi, niyo mpamvu iyo abantu bariko barakurikirana hari umuntu avuga ati ngo jewe ntabwo nzoreka kino kintu, ntabwo nshobora kureka inzoga n'itabi, ntabwo nshobora kubireka, ngo ninagwara sije nzopfa. Uribesha cyane, ntabwo ari we gusa ubugoranye, hari umuntu ataja ku kazi kugira wakugwaze. Amahera yari kungura urugo, abana bari kuja kwiga canke bagafungura bakafungura ibikwiriye, akaja kwa muganga, akaja kukugwaza, ari we gusa wiyononye. Bakubwira ukanka, bakubwira wanka, ukibaza ngo umubiri urakuraba wewe wenyene. Uwo ni Satani ariko arakubesha. Ntabwo umubiri uraba wewe wenyene, ukibano cawe urakiraba. Haba abo mubana harabaguteze ko byinshi, ariko kubwo kwifata nabi no kwiyonona, ibyo bigatuma upfa atacuba mariye, ukenyuka, kandi wari kwifata neza, ukajya ibikwiriye, umubiri wawe ukawutunga, kuko ntabwo ari nagwawe ahubwo n'uw'Imana. Niyo mpamvu bisaba ko uwutunganya, ukawubungabunga, maze ukagira amagara mazima. Noneho reka tubabwire kubyerekeye izuba. Izuba muraribona, namwe akamaro k'izuba ni kaniniye, naho ntorinda kubivuga murakabona. Urabye mu gitabo cya Bibiliya Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 29 banditse rino jambo, Igitanguriro 1 umurongo wa 29, Imana irababwira iti ndebahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose camwe ivyamwa biri mu imbuto, bibabere ibyo kurya byanyu. Ariko ku murongo waho wa 26, Itanguriro 1:31 banditse ngo nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose. Uyu ni murongo niwo nashaka, nuko Imana yihweza ibyo yaremwe byose, kandi byari byiza cyane, buragoroba buraca, uwo n'umusugira 6. Namwe murabyumva, Imana irihweza, ibona yuko ibyo yaremwe byose ari byiza, irabyihweza, irabona kabisa ibi bintu naremye ni byiza. Kuba kwiza kwabyo nuko byari bigiye kugirira akamaro umuntu. Nawe raba izuba, kuba kurikirana izuba, Imana kuyirema yari yaremye ku munsi wa mbere. Uwo munsi irarema izuba, irema umuco,
namuravye akamaro k'izuba, izuba ritumariye ikintu kinini, aho n'amasaha murazi ko amasaha aharugwa kubera izuba. Uravye gusa ibiribwa n'ibimera biramera ariko izuba ryabigizemwo uruhare. No kubwira umukurikiranye nko kubafungura, kubiza ibintu byo gufungura, cyane cyane kubazi ibyo gufungura canke kubarimyi, barazi neza yuko iyo igitegwa aho izuba riserukira haba hariyo vitamine nyinshi gusumba aho rirengera. Bisigura ngo nk'igitunguru nk'akarorero kirazira, niyo mpamvu babuza abantu cyane cyane nk'iyo uriye igitunguru kukigaburamwo kubiri, ahubwo gikata en rondeur mu muzingi. Impamvu nuko uriye igitunguru aho imishwarara y'izuba yakubise haba hariho amavitamine menshi gusumba hariya izuba ritashitse. Niyo mpamvu iyo ukiriye en rondeur canke mu muzingi y'igikasa umuzingi uburonsi ibyangombwa byose biri mu gitunguru. Ariko iyo ukase igipande pande harabaza gufungura byose, hari n'abandi bataza kubironka. Ako nakarero kamwe nko ku kigori, ikigori ku bantu bakunda nk'uyu gabuye ikigori, ni byiza kwifungura ikigori ukakirya cyose. Ariko iyo umuntu mumanyuriye ikigori igipande, naho onye muba mufunguye ibidakwiriye, kuko ni byiza yuko namba ugomba guha ko ubuntu uri ku kigori muha intete zose uhereye hejuru kumanuka gushika hasi, ni habariye ibikwiriye bigize ikigori. Kubaza akamaro k'ikigori ni kanini, ariko ntabwo tukajamwo cyane. Ariko ico novuga cyo nk'abakunda gufungura ikigori n'abantu baba bari ku rutonde, nka kurya ikigori kiri ku rutonde, intete zitonze ku rutonde, niko n'abantu bafungura bari ibigori cyane, n'abantu usanga bari ku rutonde, n'abantu atadezo dusanga barimwo. Niyo mpamvu usanga ibigori nako kamaro ko gufungura n'ibigori n'ibindi byinshi bitandukanye nk'iby'amafyigo n'ibindi bitandukanye ikigori gishobora guvura. Rero muri magufi mu byumve neza yuko izuba rifise akamaro kaniniya, niyo ituma ni bimwe na bimwe bimera, niyituma baharura amasaha, imisi, ukurikiranye uko amasaha arugwa, ni kubera n'izuba riba barabigizemwo uruhare. Noneho rino zuba ukurikiranye rifite akamaro kanini, ku buryo nk'abasoma Bibiliya mu gitabo ca Maraki muzosoma ko izuba ry'ubugororotsi rizoturasira. Iri zuba ry'ubugororotsi nigereranya Yesu. Yesu niwe yaje ari umuco mw'isi, niyo mpamvu izuba ry'ubugororotsi gereranya Yesu rizoturasira rifise ugukiza mu mababa yako. Ariko ico shaka ni iri zuba fizike ngiye kubereka. Iri zuba mubona rifise novuga ati risumba isi incuro 333. Bisigura ngo uravye superficie umubumbe w'isi ukungana, izuba ugwiza incuro 333. Iryo zuba rikaba hagati y'izuba n'isi haca ibirometero novuga ati miliyoni 149. Bikurikiranye iri zuba nico bise ibiharuro by'izuba, izuba risumba isi incuro 333. Hagati ibirometero biri hagati y'izuba n'isi bingana ku miliyoni 149 n'ibihumbi 600. Bisigura ngo izuba riri kure cyane, iyo ryegereje hafi gatoya riraturira abantu. Ku basoma Bibiliya, ku bantu bazobona ibyago bizoshika ibyago 7 mu cago kigira mu gitabo cy'Ivyahishuriwe igice ca 16 banditse ngo mu byago 7 umurongo w'8 uwakanase kugwavya gwiwe mu zuba rihabwa kubaburisha abantu umuriro, abantu babagwa n'indugumba nyinshi, barogota ku izina ry'Imana igaba ivyo vyago ntibihana ngo bayihimbaze. Bisigura ngo izuba rizomanuka, rimanutse gatoya namwe urumva ko abantu bazoba bahiye. Ibi bizoshikira ku bantu batubasha Imana, abantu bashize ko ikimenyetso kitari ic'Imana arico ca Satani. Niyo mpamvu abo bantu bose izuba izoba babura, kuko ubwenge izuba nuhoraho Imana yacu. Rino zuba nkuko bakwirukirana rigizwe n'ibintu bikurikira. Nuko rigizwe na hydrogene ku bice 92%, rikagira na helium ibice 7 ikagirwa na oxygene ibice ubusa hafi 1, ikagirwa na carbone na fere na neon na silicium na magnesium na soufre. Ibyo nibyo byunyunyu bigize izuba. Ukurikiranye
nkuko twabivuze Imana mu kurema izuba yaremye ku munsi wa mbere, ariko ku munsi w'indwi umunsi w'indwi akaba ari wo witwa isabato. Bisigura ngo umunsi w'indwi ni w'Imana yaruhutse ko, ariko ku munsi ukurikira uwa mbere ni wo munsi w'izuba, aho nko mu Congereza bawita Sunday. Ni umunsi w'izuba koko, kuko ni wo munsi bahimbaza. No mu bindi bihugu bitandukanye uwo munsi urazwi neza yuko izuba ryashizweho ryarimwe n'Imana ku munsi wa mbere. Niyo mpamvu benshi no mu gusenga basenga ku munsi w'izuba, kuko ari we munsi wa mbere. Ariko umunsi w'indwi ni umunsi ugera ku wa gatandatu w'ubu, ariyo sabato. Hepfo niho banditse ngo izuba rifise nuko izuba naryo rifise akamaro kanini cyane ku magara y'umuntu. Namwe mukurikiranye bijya byunyunyu twavuze, namwe murabona ko bifise akamaro kanini cyane, aho twavuze azote, za silicium, za helium, za oxygene, izo zose izuba rikaba ribifise. Izuba kugira rishike ku isi rifise harakayungiro, akayungiro bitwa ozone, gatuma imishwarara ukwibabura kose ntishobore gushika ukwiri kose ku isi, kuko yaba imishwarara rishika ku isi uko imeze kose twaba twarahunze, twaba twarapfuye, twaranahiye. Niyo mpamvu iri nakure cyane. Niyo mpamvu abantu kubera ko gakusho ozone kubakurikira ubushakashatsi kariko karahera ako kayungiro, niyo mpamvu abantu bakwiye kuraba neza bakirinda kugira ngo haba ibyo vyuka vy'imyosi y'amahinguriro, ibindi byinshi bitandukanye bituma ako gakushe ka ozone gashobora kuvako, bakwiye kubyirinda cyane muri ino si. Ariko namwe murumva neza yuko ahubwo isi yibujije guhingura, nawe ubona ko arakaga. Niyo mpamvu abantu gusa ukurikiranye no mu musiguzi Imana ngo yaremye abantu ngo ari beza, ariko bonyene nibo birondereye byinshi, byo bigeneye byinshi. Niyo mpamvu abantu isi niyo bazoyirimburira, nibo bazoyisambura, Imana itarinze no kuyisambura. Ni rero ukurikiranye muri izuba nuko rifise akamaro kanini cyane. Mu 1963 ikinyamakuru RTS cyo mu Buswise nico cerekanye uko namwe ni kera muravyumva uko akamaro k'izuba. Basanze ko ishobora kuvura ingwara nyinshi zitandukanye, haba ingwara zo mu maguru, ingwara z'amagufa, n'indwara zimwe zimwe zafata abana cyane cyane nka za rachitisme n'izindi zitandukanye. Noneho novuga ko izuba rifise akamaro kaniniya cyane, aho abantu iyo barifashe abantu bakaza bararyota, bakaryota, navuga mu gatondo no ku mugoroba. Ibyo bituma abantu bibatera gusinzira. Iyo mishwarara y'izuba bituma abantu bashobora gusinzira, iyo cyane cyane kuko ifise na calcium. Twarababwiye akamaro ka calcium nuko iyo zuba rifise vitamine D. Iyo vitamine D nayo kuko ifise akamaro kanini ko gutuma calcium na phosphore ituma haba igikuriro cy'umuntu yifixa neza mu magufa. Ivyo bituma iyo igeze mu magufa igakomeza amagufa. Ikindi naco itera umuntu igikuriro, aho twababwiye neza yuko A25 umuntu abahejeje gukura, amagufa abahejeje gukura. Niyo mpamvu iyo ufata calcium kiri mutoya ukaza wota kazuba, unasinzira, unafungura ibyo kurya byinshi birimo calcium, ivyo bitera igikuriro umwana, ituma amagufa y'abana akomera. Ico twarakibabwiye. Iyo iri mu magufa cyane cyane calcium igwanya osteoporose, ni indwara ifata abakenyezi cyangwa ifata abantu bageze mu myaka ikuze nka 50, aho amagufa atangura kuba decalcification. Ico nyinyu calcium na phosphore kwa kiriko kirava mu magufa, bigatuma umuntu agwana indwara z'amakonyera, umugongo utangura kumujya utahora umujya. Ivyo bigatuma ashobora kugira ibibazo byinshi. Ikindi naco nuko iyo ufise calcium ntabwo umwana agwara rachitisme, ni ya ngwara twariko turababwira ituma umwana agira ubumuga canke amagufa gatakaza ico bise urutonde rwayo by'ukuri, ugasanga umwana amagufa yarahengamye cyangwa ugasanga agwaye mu isura yiwe canke mu maso hiwe, ugasanga haratosekaye, ntihameze neza, harahengamye. Ivyo birava ku ngwara ya rachitisme yo kubura icunyunyu ca calcium, cyane cyane no kutaota izuba kuko rituma
calcium yifixa neza ishobora kwirema igashika neza mu magufa. Ico nakamaro novuga ati ka calcium, iyo umuntu yota akazuba calcium irinjira neza ikifixa mu magufa by'ukuri neza, bigatuma umuntu ashobora kugira igikuriro, atagira ingorane z'urukoba n'izo ndwara za osteoporose n'izindi zitandukanye zishobora kumufata. Iyo calcium irakenerwa cyane kuko kugira ngo ubwonko bukore neza, ico bise conduction nerveuse. Iyo ubwonko budakora neza nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora. Ukurikiranye na Bibiliya irerekana neza yuko ubwonko gusa ariyo siege y'ivyiyumviro, kuko ivyiyumviro biba mu bwonko, niho hizera, niho hafata ingingo yo kuyoboka ivy'Imana. Iyo budakora neza canke bwabaze nabi, haba hari ikibazo gikomeye cyane. Igwanya ukwifunyikiranya kw'imitsi, ico bise contraction musculaire. Kubagwaye umutima calcium irabafasha kuko bituma umurindi w'amaraso ugenda neza. Iyo ico nikindi ubwonko cyane cyane calcium ifasha ubwonko. Calcium igwanya indwara z'amenyo. Murazi neza yuko ibishinyo cyane cyane n'amenyo haba harimo calcium. Iyo calcium yabuze mu ngingo abantu bagwara les maladies parodontites, bisigura ngo ni indwara z'abakuze haba n'iz'abana zo guca amenyo gukoragurika, ugasanga umuntu hari ikijumbu iryinyo rijanye n'ikijumbu cyangwa akajya agahekenya imyumbati naye kajana n'iryinyo, ugasanga amenyo yararegareze yose atari uko yagize accident canke bamuteye ibuye, ahubwo ari kubura calcium amenya akazara sokoroka gutyo akazaravamwo. Niyo mpamvu abantu baza barafata calcium baza barota n'akazuba, ivyo birabafasha kugira mwene izo ndwara ntibazo zigware. Ikindi naco nuko abantu badafise calcium ntabwo basinzira neza, bisigura ngo ufata calcium no ivyo bitumugira urutonde rw'itiro, cyane cyane urutiro risubira rikaja ku rutonde, abantu bakaza barasinzira neza. Namwe tutaravuga byinshi mukurikiranye kugeza aho turi, murumva ko izuba rifise akamaro kanini. Abantu batota izuba bafise ikibazo gikomeye cyane. Twababwira neza nko mu bijya bihugu izuba ritagerayo, novuga ati rigerayo gake cyane kubiri hejuru ya globe. Ibyo bihugu navyo abantu bagize ubushakashatsi basanga ni bihugu abantu baho kubwo kutota izuba bafise ibibazo bikurikira, nuko bagira uburemere bw'amagufa. Amagufa yabo abura uburemere, ugasanga n'umuntu atabira afise kuko umuntu agirwa ibiro byinshi biba biri mu magufa. Ivyo bituma uburemere bw'amagufa bubura, bivanye nuko babuze izuba rishobora gukomeza ayo magufa kugira ngo calcium ishobore kwifixa, cyo kimwe na phosphore kugira ngo bishobore gufasha amagufa gukomera. Ivyo iyo babuze izuba nivyo bibafata cyane cyane, basanga bafise indwara kenshi yo kubura amaraso barayabura, anemia, bivanye nuko batota izuba. Kuba dukurikirana bwumve neza ko kota izuba navyo biri mu bintu bifasha kugwiza amaraso mu mubiri, kuko murazi neza yuko igice kinini cyane cy'amaraso kiba kikogwa na masse osseuse, ivyo bigatuma bikorerwa mu magufa. Niyo mpamvu kenshi iyo amagufa adakomeye neza cyangwa amagufa ngo abe ari mu calcium ikwiriye, n'ubumva n'amaraso arakena. Ikindi naco nuko haba descalcification, basanze ivyo abo bantu bari muri ivyo bihugu biri hejuru cyane cyane muri region Arctique na Antarctique, bijya bigu nka Azaraska na hehe kure hejuru no Canada y'amaja hejuru. Ivyo bituma abantu baho bama bameze gutyo no mu bice bya Siberia n'ahandi. Ikindi naco nuko bama bafise intimba, angoisse muri bo, bama bafise intimba kuko akazuba burya no kubona akazuba kaka ukabona buke ukabona karatse, bituma intimba n'imiruho nyinshi usanga nyene kubera ko akazuba ry'amishwara yavyo, bituma abantu bashobora kugira atantimba bashobora kugira. Ikindi naco nuko abantu bafise baburi izuba kenshi muri ivyo bihugu bagira asteni, bama bafise umuriho w'ikirenga, umuriho ubuzi impamvu cyane cyane w'ikirenga, bivanye nuko batota akazuba. Namwe murumva neza twe dufise akazuba i Burundi no mu bindi bihugu, kwa dukurikirana no kuzindi mbuga ngurukana bumenyi, mu byumve neza yuko akazuba gafise akamaro kanini ko bashobora kukaronka no kuri nikabacike, abantu baze barakota mu gatondo no ku mugoroba. Ivyo bifise akamaro kanini cyane gose cyo gutuma abantu batagwara indwara nyinshi z'amaraso, bama bafise intimba n'ibindi byinshi bitandukanye. Ivyo bituma bashobora gukira kubera izuba gusa. Namwe munabona ko izuba ridufitiye akamaro kanini. Ikindi naco mukurikirane neza yuko ku bantu bafise akazuba cyane abantu batota akazuba nkuko twabivuze muri ivyo bihugu, bakunda kugira indwara zo kwiheba. Ikindi naco bagira kudasinzira, ntibasinzira neza, iko nakaga ko kutota izuba. Ikindi naco nuko bagira
bituma babura bonne humeur, nta kanyamuneza kababamwo. Niyo mpamvu abantu bota akazuba bagira n'akanyamuneza kaba muri bo. Ikindi naco ntabwo bagira umuruho w'ikirenga. Ibyo nabyo n'abantu batakunda kota akazuba. Namwe mumve ko akazuba gafise ikamaro kanini. Twayivuze ku mibiri, twayivuze no mu buryo bw'ubwenge canke bw'inyifato, ariko twovuga ngo none akazuba bagafata ryari, ni ryari gafatwa, ni ryari wota akazuba, ni giheki. Ukurikiranye izuba kushaka kwikingira amagara yawe abe mazima, ni byiza gufata ku mu gatondo kajya kazuba ka karekare, ko mu gatondo kagiseruka kajya niko wota. Kajya karimo vitamine D nyinshi cyane, n'akamaro kayo twakavuze nuko gatuma abantu bagira igikuriro ntibagwana indwara za rachitisme, bituma calcium yifixa neza mu magufa, bigatuma igira akamaro kaniniya, ntibashobora kugwana indwara z'amagufa zo gukonyera, bagira urukoba rwiza, urukoba ruratungana neza kuko vitamine D iri mu mavitamine atunganya urukoba cyo kimwe na vitamine A. Ivyo biratuma urukoba rutunganwa. Ivyo niyo mpamvu kajya kazuba ko mu gatondo karekare niko keza ko kota iminota 15 kugera kuri 30. Reka twabwire yuko akazuba bisaba ko abantu bakota ku murango no ku mugoroba. Bisigura ngo mu gatondo kajya gagiseruka niho keza ko kota. Icya kabiri nako nuko kota ku mugoroba. Kirazira kandi ntabwo byemewe yuko abantu baja kuzuba rikaze cyane batambaye novuga ati amarori, novuga ati akingira izuba. Iyo bita kuko izuba cyangwa imishwara y'izuba irafise amaheyo bitwa heyo ultraviolet. Ayo ni mabi aronona kantu bitse retine ko mu jisho, bigatuma abantu bashobora kugwara amaso. Niyo mpamvu izuba ryakaze cyane abantu bakunda gukorera ahantu hari izuba ryinshi cyane, iyo bakingiye bafashe amarori bakayambara kugira ngo tujya tuntu twita ultraviolet, tujya tuheyo ultraviolet nidushobore kwinjira mu jisho, ibyo bigatuma abantu bashobora kugwara. Kirazira cyane cyane nko ku bavyeyi, abana bakivuka cyane abana bakiri batoya ko bashira kuzuba rikaze cyane, kuko bishobora kubateza indwara nyinshi. Izo novuga ko abana bifata bituma bagwara indwara zo ku mubiri cyane cyane, ugasanga zogwara indwara ya kansere ku buryo abantu bamuretse izuba rikamubabura cyane, bigatuma ashobora no kugira ubushuhe bukomeye cyane. Ibyo bigatuma ashobora kuja muri koma, mu nyuma agashobora no gupfa. Niyo mpamvu izuba gikaze cyane ntabwo ari ryiza. Niyo mpamvu naho izuba ari ryiza, kuja kuzuba rikaze nabyo ni bibi. Ku bantu naho bakunda kumosha igipara, novuga ati uruhara, abantu bakunda gukura kw'imishatsi yose ku mutwe, bijya nabwo ntabwo ari byiza. Burya Imana yaremye umushatsi kubera ugume ku mutwe, hari impamvu yabikoze, ni kugira ngo ikingire cyane cyane ijya kushe yo ku mutwe. Rero iyo abantu bafise urupara, ibyo nabwo ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu kushira ko kurekera agashatsi gakeya ku mutwe, ibyo nabyo ni byiza. Novuga kenshi ari gihe abantu basanga bagwaye nk'ubuhanza, ubuhanza buravugwa kandi bukanakira. Niyo mpamvu ari byiza yuko umutwe uwushira ko imishatsi, ukaguma ko imishatsi naho yoba ari mikeya ariko ibeko. Niyo mpamvu namwe murumva neza yuko naho izuba ari ryiza ariko hariho n'amategeko. Birasaba ko iyo izuba rikaze rifise amareton ultraviolet, amaheyo ultraviolet, ntabwo ari byiza kuguma kuzuba, bisaba ko namwe muri mutoya. Rero kuba dukurikiranye mu byumve neza yuko izuba rifise akamaro kanini. Igihugu rimo cyose, haba no mu Burundi n'andi atandukanye, mu byumve neza ko mukwiye gufata izuba rikababera umuti, rikabavura indwara nyinshi z'urukoba, z'amenyo, izindi zo za rachitisme, haba zo kugwaragurika, izo kudakura, iz'amagufa tiyonge. Ibyo byose izuba rashobora kubibafashamo iyo abantu bagiye barakota. Rero Imana ibagirire neza. Kandi mu byumve neza kubashaka kudukurikirana, twabashiriye ku nimero za WhatsApp, amashobora kudusanga ku ma WhatsApp. Hari amagroupe menshi mushobora kudusanga ko zizo umuntu muzima, aho mushobora gukurikirana ivyigisho. Murashobora kudusanga ku mbuga ngurukana bumenyi za YouTube, aho mushobora gukurikirana bino biganiro nyene mukabisanga kuri YouTube, mukaza murabikurikirana. Kuri YouTube izina ni umuntu muzima, ndetse no kuri page yacu ya Facebook murashobora kudusanga ko umuntu muzima, aho mushobora gukurikirana ibyigisho byacu, ndetse mu nyandiko aho mushobora kubaza n'ibibazo bitandukanye mugahabwa inyishu. Murashobora kudusanga kandi no kuri Twitter, aho musanga handitse ko Reform, Revive and Reform, aho
mushobora kudusanga ku muntu muzima nahone. Rero nimudukurikirane mushobora kuhabwa ibintu byinshi bitandukanye. Nk'abadushaka kudutelefona murashobora kudusanga kuri izo nimero ziko ziraboneka hano kuri ekra yanyu. Rero Imana ikomeze ibagirira neza, mubyumve neza yuko kufata akazuba ari ibintu byingira kamaro cyane. Muri gitabo ca Bibiliya Imana iratubwira neza yuko mu gitabo ca Zaburi aho Imana yagiriye neza abantu bayo. Zaburi 145, Zaburi 140, aho yanditse 144 banditse ngo uhoraho gitandara canje nashemagizwe yigisha amaboko yanje. Murongo wa 2 banditse ngo niwe ndonkeramwe imbabazi kandi niwe gomeka inkingira, niwe munara wanje muremure n'umurokozi wanje, niwe nkinzo yanje, niwe nizigira, niwe angandurira abantu banje ngo ndabaganze. Imana yacu ihabwe icubahiro. Rero reka Imana mu gitabo nyene kandi ca Zaburi niho yanditse mu gice caho c'139 aho banditse ngo Dawidi avuga ati ngo kuko ari we waremye amafyigo yanje, wantenanije mu nda ya mama, ndagushimira ko naremye mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Ibikorwa byawe nibitangaza kandi ibyo umutima wanje urabizi neza. Imana yacu yagwa icubahiro. Ibikorwa by'Ihoraho Imana yacu nibitangaza. Izuba yaturemeye ni gitangaza. Reka natwe tuyiprofite, tuyubahe kandi tuyishimire ku byiza ikomeza itugirira. Imana ibiduhera ubuntu kandi bitwumvishe mu izina rya Yesu. Shama